Hello bakunzi ba industry y'umuziki ndundi. Yes, iki ni kiganiro nise Amateka Show, aho muzoza murumva amateka ya buri kimwe muri industry y'umuziki ndundi, aho muzoza murumva amateka ya buri muririmbyi mwakunze. Yes, reka duhere neza makuru yacu kuri King Sadbi, aho ubona neza yuko aherereye mu gihugu ca Belgique mwino misi, akaba yari yajanywe na show biboneka neza ko yagenze neza. Yes, agishika mu Bubiligi muri Belgique kuri airport niho yaciye yabaye akirekura indirimbo yiwe yise Fagiola Chuma. Yes, Fagiola Chuma akaba ari indirimbo iri kigenda ikundwa ku muvuduko wa cyane, ikomeje kuyobora inyuma ya Je vais bien, indirimbo zibiri ziwe zikurikirana ziri mu mudiho w'amapiano. Yes, tugaruke kuri show yagenze neza cyane, abantu barishimye. Sadbi yaratambishije ababirigi baratambye, bararyohewe, barishimye. Yes, ni Sadbi yagiye ajanye encore en plus n'umu MC azwi cyane ku rwego rw'igihugu, uwo nawe suwundi ni Amipro mwese muramuzi kuri Buja FM. Yes, ni ibintu by'amateka cyane, aho usigaye ubona umuririmbyi asohokana n'umu MC, agasohokana igihugu n'umu DJ wiwe, agasohokana igihugu na team yiwe. Ego cyane, birabereye ijisho yuko abana b'igihugu bariko bararonka imiryango bakaja guca akanoti hanze, aho ubona yuko byabasabye imyaka myinshi kugira babone imiryango ibugurukiye. Ni ikintu cyiza cyane dushimye muri industry y'u Burundi, aho biboneka neza yuko bariko bagenda ku bwinshi guhera muri kuno kw'icumi abaririmbyi mwakunze b'i Burundi. Aha dushobora kuvuga nka KIRIKOU na Double Jay bari muri Tour d'Europe. Iyo tour ikazomara ikiringo c'ukwezi, nabone nta mpungenge, ni ibintu twiteze ko bizoba biryoshe kandi bazobikora. Iyo ni Billman Boy mwese musanzwe muyizi yuko igenda iryosha aho iciye yuko iturira. Yes, abandi bagiye gusohoka ni umukobwa mwiza cyane muri industry y'umuziki ndundi, n'umuhungu mwiza nawe kandi akundwa cyane. Yes, bisa naho bama bagendana ari babiri, bisa nkaho ari couple, barigeze no kuba banavugwa yuko boba basohokana. Ni Mona Walda na B-Face on the floor, aho ni ku itariki 19 z'ukw'icumi, aho nabone bazishikira mu Bubiligi, bakaryosha bagatanga show ku babirigi, ku barundi bari hariya anye, ku banyarwanda no ku bandi bo mu karere ka East Africa, eka n'abazungu. Yes, nabone turabizeye cyane, bose barashoboye. B-Face muramuzi mwese, B-Face n'umuntu azi icyaba ariko arakora mu gihe ashitse kuri stage. Mona Walda nawe ariwe MOW'KANZIE, nawene n'umukobwa ashoboye kuvugisha public, ashoboye guhagurutsa public, n'umukobwa ari sexy, umukobwa azi icyaba ariko arakora ageze kuri stage. Yes, tubandanye makuru yacu. Biraboneka yuko DJ FERNANDO nawe agiye gusohoka u Burundi, aho azogana i Dubai neza na neza, aho azoba ari ijya mbere aho nyoyeyo, aho naho akaba ari tariki 25 z'ukw'icumi uwo mwaka nyene. DJ FERNANDO nawe ni umusore wacu, mu mwana w'igihugu, biboneka ko ariko abikora neza. Afise hit songs zinshi, afise indirimbo zakunzwe, kandi ari ku iterambere ry'umuvuduko udasanzwe. Umuziki waramukundiye, waramutwengeye go cyane. Yes, umusore wacu akaba agiye i Dubai
reka tubandanirize amakuru yacu kuri umusore wacu bise baby killer your favorite akaba ari we Dramati agiye gukora tour yiwe muri Canada, igihugu cya Canada, igihugu kiri ku mugabane wa Amerika, aho abaye umuririmbyi wa mbere w'umurundi agiye guperformingayo inyuma y'umukomedia umwe muzi w'igihangange ariwe Kigingi. Yes, Drama akaba azoca mu mavida agiye akurikira, azoca muri Toronto, agende muri Ottawa, Montreal, Quebec City, Edmonton na Winnipeg, hama ahereze Vancouver. Rero uno musore wacu ni umusore ubona yuko umuziki ariko awufatamwe agafungo, umuziki harahandi ahantu uri kumushikana ku rundi rwego. Inyuma yaho ariwe yugururiye imiryango abandi baririmbyi ku mugabane wa Buraya, yongeye kubikora abugururiye ku mugabane wa Amerika. Yes, tutandukire kuri anda makuru avugwa kuri Dramati canke ubwe nyene agenda ashira hanze. Yes, biraboneka yuko arashima iterambere ryiwe, aho yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook ati twabayeho imyaka yose tubiharanira, twifuza ko natwe twobikora, tukiyubaka, tukanezerezwa n'intambwe dutera buri gihe, tukanezerezwa nuko turonka umuryango munini w'abafana badushigikira, badukunda imiziki ndetse n'ibikorwa dukora. Yabandanije agira ati ino gahunda y'itariki 23 z'ukwezi ku 11 uno mwaka nyine ntizoba ari itariki yiwanje gusa, ndashaka ko tuyisangira twese mu nyungu z'umuziki ndundi, no kwerekana ko aho tugeze tuhanezererewe. Ni ibintu by'amateka kuri Dramati. Aya niyo mateka, iyi ni Amateka Show. Yes, turabandanya na Drama yabandanije avuga ati ndatumiye abantu bose kwakira no kwiyumvamwo iyo tariki ya 23 ukwezi ku 11 uno mwaka nyine, mu kurindira ko tumenya ikizokogwa kuwo munsi n'abazoba bahari kuri uwo munsi. Yes, uwo ni Dramati akomeza kwikeza, agakeza n'abandi baririmbyi bose bakorana umuziki, basangiye ino industry y'umuziki ndundi, basangiye kwigwanira, bari ku rugamba rumwe. Yes, ani Dramati biboneka yuko ku munsi w'ejo yashize hanze isanamu y'imodoka BMW yanditse ko izina Dramati, ariko biraboneka neza yuko ari imodoka nshasha, imwe mu modoka yigeze gucisha ku rubuga rwiwe ngurukana bumenyi, aho yandika yuko ariyo yipfuza kugura. Biraboneka, birumvikana yuko ishobora kuba yashitse muri garage yiwe. Yes, iyi yari Amateka Show, aho ubona yuko Drama yakoze amateka, Asat B agakora amateka, Billy Man Boy, Double J na KIRIKOU bariko bakora amateka muri tuwa barimwo, eka n'abandi twagiye tuvuga amateka bari nayo. Yes, yari Lion Easy kuri micro. Reka tube dusezeranye naho ubutaha, naho mu kiganiro gikurikira. Yes, Amateka Show. Purchase your tracks today.